Bavukanyi muryango w'abimana, nshuti bagenzi namwe bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, ni musangwa amahoro ya Kristo. Turi kuwa gatanu w'indwi ya kane yo mu minsi y'ikiringo c'iceranda c'ikarema, aho tubandanya kwihatira kwinagura mu buzima bwacu ngo tugaruke koko ku Mana mu kuri. Ndabahaye rero ikaze ngo dusangire kano kanya ko kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu munsi. Mu gisomwa ca mbere twumva ngene umuntu w'intungane ageramirwa n'abanyakabi kuko adasa nabo mu kubaho kandi abavugira ibintu mu kubahanura. Eka no mu nkuru nziza tuza kumva ko na Yezu atemewe kandi yahigwa n'abayahudi kuko batemera ko ari umwana w'Imana yazanywe no kubakiza. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa, ica mbere tugisanga mu gitabo c'ubwitonzi igabane ca kabiri akarongo ka mbere gusimbiza ku ka 12 gushika ku ka 22. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 34 canke ya 33 bivanye n'igitabo gikoreshejwe. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu yashikirijwe na Yohani Mweranda gabane c'indwi karongo ka mbere kugera ku ka kabiri, aka 10, aka 25 kugera ku ka 30. Sangwe twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ibyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Abiyumvira inabi mu mitima yabo bahora bibwira bati: nimuze dutege umutego umuntu w'intungane kuko adutesha mu bikorwa vyacu, yama dutonganya ngo turenga amabwirizwa y'Imana, ngo dutukisha indero y'abasokuru twaronse. Bisubiye arishima ngo arafise ubumenyi bw'Imana kandi akiyita wenyene umwana w'umukama. None rero ivyo akora biraduhinyuza mu vyiyumviro vyacu, ntidushobora kumwiyumanganya. Ntamenya kwigenza nkatwe, imigenzo yiwe nakayobera abahinga. Aturaba nk'ubusa nyene akaduca kure nk'akaranda. Kuri we urupfu rw'aberanda ruraninahaye, nawe yama yishima ngo Imana imubera se. Reka turabe ko ivyo yivugisha ari ivy'ukuri, maze turabe amaherezo yiwe. Uwo muntu w'intungane niyaba ari umwana w'Imana, Imana izomuhagarikira imukure mu minwe y'abansi. Nimuze tumutuke, tumuturubike, turabe ingene yitonda, naho ukwiyumanganya kwiwe kugarukira. Ngo tumwice nk'umuja, ko avuga yuko hari uwumuhagarikira. Ngivyo ivyo bama biyumvira bakazimira. Ububeshi bwabo bwabagize impumyi. Ntibamenya amabanga y'Imana, ntibarorera impera ibereye ubweranda, kandi ntibashaka kwemera yuko abatagira gatosi bakwiye guterwa iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama azohoza ijisho ku batunganye, akama ateze ugutwi ico bamutakambira. Barasaba umukama akabumvira, akabakiza umwitwarariko wose. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama yama yiyegereza abatuntuye umushaha, akaremesha abo umutima wagurutse. Amarushwa y'umuntu w'intungane ni menshi, ariko umukama yamukiza yose. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama amubungabungira amagara, nta kagufa na kamwe kazomuvunikamo. Umukama azorokora abasavyi biwe, nta wumuhungira ko azopfa yishuye. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Muri iryo minsi Yezu yariko aragendura ubugarire kuko ataragishaka
kugendura ubuyudeha kuko abayahudi bashaka kumwica. Iminsi mikuru y'abayahudi imwe y'isago yari hafi gushika. Bene wabo bamaze kwijura ku munsi mukuru, Yezu araduga nawe ariko bitamenyekana nko mu mpisho. Abanyayerusalemu bamwe rero bavuga bati, urya si umwe bashaka kwica. None nguyo yivugira atankomakomyi kandi ntaco bamubwira. Abakuru boba bamenye vy'ukuri ko ari we Kristo, ariko ubu turazi iyava. Aho Kristo azoziraho ntawuzomenya iyava. Yezu rero yariko arigishiriza mu gisengero, arasemerera ati, muranzi kandi murazi niyo nturuka. Yamara sinizanye, nukuri uwantumye nimvuga kuri, mweho ntimumuzi. Jeho ndamuzi kuko mva kuri we kandi ari we yantumye. Bashaka rero kumufata, ariko ntawamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, mu gihe turiko twegereza Pasika, aho dushemeza izuka rya Kristo, turabandanya na ca kiringo ceranda c'ikarema, umwanya mwiza ubereye wo kwihatira kwinagura mu vyiyumviro, mu mvugo no mu ngendo zacu, ngo tugaruke ku Mana koko, mu kuba mukuri, mu kuba abantu b'intungane koko. Muri urwo rugendo turwana intambara itoroshe ngo dushobore kwitsinda mu mpengamiro mbi zacu, kuko dusanzwe turi ba magara make bama bakeneye guterekwa n'Imana yo yaturemye ikama itwitwararikana ntaryo. Kuba intungane mw'isi yiziziwe n'ububisha butari buke ni urugamba rutoroshe, ariko amarushwa y'umuntu w'intungane ni menshi, ariko Umukama ayamukiza yose. Iryo ni ijambo ry'umwizero. Umuntu w'intungane ntiyoroherwa mu buzima, kuko ababisha bari ubwoko bwinshi badahengeshanya kumugirira imigambi yo kumuturubika canke yo kumuyengayenga, mbere niyo kuzimanganya ubuzima bwiwe idasigaye inyuma. Ivyo nivyo twumvise mu gisoma ca mbere, aho umuntu w'intungane atotezwa n'abafashe inzira y'ububisha bakabwiberamwo, bakaburambararamwo nk'uko bwoba ari bwo buzima busanzwe bwabo, kandi abo barabaho n'ubu. Kubera yuko atabaho nkabo, atigenza nkabo, adasangira imigambi y'ububisha nabo, umuntu w'intungane tatahurwa nabo, bakamuremera amabi yose, bimwe twita ngo kurementanya canke kurementaniriza umuntu. Mbega none intungane yovyifatamwo gute mu gihe atasaganirizo aba agifise? Emwe atakubesha, ivyo bihe ntivyoroshe na gato, kandi mbere ntivyoroshe no gusengamwo, ikanaha Imana nyene. Umwanditsi w'Izaburi ati, Umukama yama yiyegereza abatuntuye umushaha, akaremesha ab'umutima wagurutse. Umukama azorokora abasavyi biwe, ntawumuhungira ko azopfa yishuye. Nubwo n'ubutumwa bw'umwizero, cane cane mu bihe biza birahindagurika, habamwo mbere n'ibivuna umutima. Umuntu ntungane akingirwa n'Imana yonsa, kandi niyo umuha umuco w'ukuri, ngo ntahave ashacoba canke ngo ahendahendeshwe ibi canke biriya. Ubona ko hari abafise ubuhinga bwo guhendahendesha ibi canke biriya abantu b'intungane, gushika babahendahende base nabo. Natwe rero twamenye Imana, nitwame maso ngo ntitudebukirwe mu bukristu bwacu kubera iterabwoba canke uruhamo twogirirwa n'abazingamiye mu kabi, canke ngo baduhendahendeshe amaronko, yaba amafaranga, ibibanza mu mibano, imfashanyo mu migambi yacu, canke mu migambi y'iterambere rusangi, eka n'ibindi, kuko ababisha baca kenshi muri ayo mayira ngo batembagaze intungane. Akarorero k'inyifato ibereye twakumvise mu nkuru nziza, aho twabonye Yezu adatinya gushingira intahe ukuri imbere y'abamurwanya
mbere bahiga kumwica, akabatomorera atarya umunwa ko ari umwana w'Imana, ko ari Mesiya, ko ari uwarungitswe. Abakuru b'Abayahudi nibo bafatiye iya mbere mu kumuvuguruza, mbere no mu kumugirira imigambi yo kumwica, kandi aribo bogiye imbere mu kumwemera, bo basoma ivyanditswe vyeranda. Yezu yarerekanye ubutwari budasanzwe nk'ubwo natwe tubwirizwa kwigana nk'abiwe koko. Yaranzwe n'ukuri, kwa kuri kutugira bidegemvya. Erega ikinyoma kiratuzingamika. Ibavukanyi, ese iyi minsi y'ikarema, uyu mwanya dusigaje, yokabura muri umwe wese agatima kuguhinduka ngo abe mukuri, agire ubutwari bwo gushingira intahe ukuri, ntahendahendwe kandi ntashe coba, kuko mukamahoza ijisho kubatunganye. Mushaha mweranda wa Yezu, tugirira ikigongwe. Amen.